tubiravye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Mwaramutse, iyi video nashaka nganire n'abahutu muri diaspora. Abahutu muri diaspora ndazi abantu benshi muca mutanga kuvuga ngo mbega amacakubiri. Jewe iciza amacakubiri yanje ndayagaragaza, ntabwo ndi umunafiki, ndamuntu mu hypocrite, ndavyerekana. Ariko ico nakora rafa pase nabwiye abantu badutaramukire uno munsi mugume hano abashaka, kubera narize lesson learned, nuko kimwe banshavuriye bandakariye kubera iki udutaramura. Ico ni kimwe. Ica kabiri, hariho umugani mu Kirundi bavuga ngo ndagurira gito ciwanje gito cy'uwundi yumvireho. Ikindi kijanye n'ico nuko akari mu mpene ariko kari no mu ntama. Sawa, reka rero tuganire. Barundi kazi, Uburundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere, amahoro kuri bose. Impamvu nkoze video ni ibintu maze iminsi nkurikirana, ama comment nza ndonka, ama communication yandi, ivyo numviza kuri internet. Ejo bundi nako numviriza umuntu witwa Chimamanda Moses, uwundi muntu ari Burundi ariko amwagiriza ngo mbega wowe kuri umuhutu ni kuki uri kuragwanya leta y'abahutu. Nashaka ndimwe nshimikire ku cyo kintu cyuko wumva ko umuntu w'umuhutu atacovuga kuri leta y'umuhutu, umututsi atacovuga kuri leta y'umututsi, umuzungu atacovuga kuri leta y'ubuzungu, umushinwa atacovuga kuri leta y'ubushinwa, umwarabu atacovuga kuri leta y'ubwarabu, umuisraeli atacovuga kuri Netanyahu. Iyo nibaza ko ari icyumviro gishaje kidafite sense mu bisanzwe, kuko nkuko kumbere mu biromareka hari bigo biri homogene vya Chine vya Japon dans un sens, ariko navyo ne usanga hariho tendance zibiri canke zirenga mu rwego rwa politique. Donc kuba uri umuhutu, kuba uri umututsi, kuba uri umutwa, kuba uri umuzulu, kuba uri umusutu, kuba uri umufilipino, kuba uri umushinwa, kuba uri umwarabu, ntabwo nécessairement ari byo bica byorienta ntuzeye ingene wiyumvira ideologie politique, ingene ubona politique y'igihugu, na cyane en face ya leta idashoboye, ya leta iri incompetent, ya leta ikirakora amakosa nk'ivyo tubona biriko birakora CND FDD, waba umuhutu wa mututsi. Nibaza ko bijya bintu warukwiye gusemerera. Niyo mpamvu donc nsemerera, niyo mpamvu ndiko ndakebura, niyo mpamvu ndakebura abantu mpereye justement kuri abo baza bankontakta bumva yuko en réalité umuntu atagomba kuvuga mugabo je sinumva ukuntu wowe uri kubona ibi biriko birakogwa ukavyihoza, nabwo ariko bikora ubundi bwoko ukavyihoza ngo nukwera uri karabikora musangiye ubwoko. Kire noneho SNDFTD yoyo ntinacagura, uri umuhutu ubatsitaye ko baraguhitana, uri umututsi ariko gukene ko baguhitana. Manu hora uzenabo ivyo vyo n'ibintu namwe mu bigaragara mugende mutohoze. Naravuze kuri video nakoze kumbonera kure canke ku bandi bantu sindayibuka neza, mutohoze abantu bapfa, abantu bapfunzwe, abantu banyagwa amatongo, usanga ari ubwoko bwose, ahubwo kumbure na majority ari n'abahutu wanashaka. Anko ilifo ntavuze ngo nimugende munyaga abatutsi canke muca abatutsi, ivyo ntavyo navuze. Mugandi kuvuga yuko nta rezo nimwe iriho yuko utsigikira leta iriko ikora ikibi canke umuhari uri kurakora ikibi canke umugwi wose w'abandi bantu bari kubakora ikibi canke kubafata mu mugongo mu gihe ubona ko badatwara neza. Reka ivy'ikibi ndabireke kugira kumbure simpave nja muri domaine ntafisemo amadone yose, nubwo kumbure ayo mfise ahagije. Tuje kuri incompetence, igihugu gitwawe nabi. Mu vy'ukuri uravye Burundi wikuyemo kuri umuhutu, kuri umututsi, kuri umutwa, kuri n'umurundi, dufate kuri umuntu w'umushinwa, umuntu w'umu alien uvuye mu hejuru gakoroka, ukarondera kuri Google Uburundi buhagaze gute. Urabona yuko Uburundi bugeze ahantu hatemba. Ejo nako navugana n'undi ndagenda mwita umwana kubera je namuheruka kiri mutoyi, ukamema arakuza avuga ati navuye mu Burundi mvayo, nayoka mu Burundi mu kwezi guheze navuyo natuntuye. Abantu mu Burundi, uvuye i Burundi uvayo wiyumva gute? Ariko ntugomba kuja ngo Burundi ngo menye ibiriko biraba, ntugomba no kuja ku radio ngo menye ibiriko biraba, kiretse wa muntu ata famille afise, atabantu bafise biganye mu Burundi, atitayeho ivyo Burundi, atancuti afise,
umuntu wese araba ibiriba mu Burundi arashobora kubibona kandi novuga ko bidukora ko biratwafecta d'une manière ou d'une autre one way or another inzira icanke irindi biratwafecta biradushika ko natwe nivyo ngira ndababwire ukuntu bitwafecta n'abantu turi muri diaspora. Ubwa kabiri Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose, guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Kuko kenshi na kenshi hagiye twibaza tuti bon ibintu bikorwa mu Burundi ntacyo bindaba ko jewe muri Canada mfise ubwene gihugu, je newe muri Australia mfise ubwene gihugu, abana banje bafise ubwene gihugu bwa hano, ibiri mu Burundi birabasha je ntacyo bindaba ko. Hoba hari abantu bake novuga bakoze ico bita decoupling tubikoresha kandi muri engineering, ni nk'ibintu bibiri ukabitandukanya ku buryo atarurasi bigifitaniye ntacyo bigisana. Decoupling donc warivanye ku Burundi nta kintu kimwe kizigayo, abana baba bamaze kwiga urundi rurimi, barafise za passport, amatongo bundi waragurishije, famille ntayo warafise canke yose warayiteruye, ukavuga uti abo babiri baba bahari mugabo aramajute y'abantu dufise ibintu byinshi bitwafecta. Icambere kwanza kavuga icyo twafecta twose wa wari dakwanza wararetse icyo cha reputation impande zibiri. Donc ingene amakungu atubona canke ingene comment dirais-je twebwe nyene twiyumvira hajya vuga nka complexe d'infériorité, complexe de supériorité, ibintu nk'ivyo hari ukuntu ntakaroro nk'ujanye na famille ahantu uri umugore cyangwa kujana n'umugabo wawe, umugabo akajana n'umugore. Dufate abagabo nde tukunda kuvuga ibintu by'amahopa, umugore mukajana ku rubanza hanyuma umugabo akaborerwa agatanga kuvuga ibintu by'amahopa, avuga amabanga yo mu nzu, uri umugore uramara amatima begasha uyu mugabo ndamuhoza gute, ukaraba ukuntu umuntu umyukabura urusi bishitse akinyara ko hoho nkoje terme kinyabana kugira ngo mukiro ntivyumvikane nabi, urumva ho uramara nyene gose baragukubita icakura basha mugabo isahani ya 5 uzogumurya jewe mvuze ntuno munsi nginkoko kandi ntumbaza kugwa ngahe, uzogumurya mvuze ntuno munsi ngimbata baja ku imbata, mvuze ntuno munsi ngirukwavu uzogumurya, mvuze nginyama y'ingurube ni ingurube, mvuze ngiyinka ni. So ivyo bintu nubwo mwanka kubivuga birabamaramaza. Iyo ubonye umuntu uvuga ngo niwe president niwe ndafise ubwenge mu Burundi akavuga ibintu uramaramaza utipeka mana mukama kigongo ibi bintu nibiki. Navuze uburyo bubiri nk'abanyagihugu b'abarundi ahantu muciye hose cyagihugu Kenya cyagihugu kimeze nabi, mbega mwishe bangahe. Je hari igihe natinya kuvuga iyo mva kugira ngo abantu batakumbaza ngo tugira abantu matemaguye ko barakomfunda cyane no Rwanda. In any case, nujya kuja muri discussion cyako umuntu akonye cyaca kubonamo. Donc iyo reputation comme une nation. Ariko na reputation nka tribu. Atavuga abantu ntimuzi gutwara dore ntiwumva umaramara. Ijya miduga. Atubonye umuduga mushasha. Voilà. Ukabona umuduga mushasha. Yes. Ukabona wagonza abantu. Umuduga mushasha. Ijya miduga myiza. Yes. Ukabona wagonza abantu. Ati cumenye ujya muduga nuwavuye kuzimu. Nivyo. Ano mpamvu uvuga uti no mugomba gutwara neza kuko mutwaye neza natwe biteje agaciro, beduha agateka aho tuba turi hose comme une tribu mais aussi comme une nation. Kuvuga uti iki gihugu gitwawe neza aho hanze ugiye kufata abashinwa abazepa ababundi bwoko babemera yuko ari igihugu kiba kiri organize eventuellement afite ibintu bari kuba exporta yaba skills ibintu bazi gukora yaba sport yaba art yaba martial arts n'ibindi bintu niho babubahira, ntabwo babubahira ko ari igihugu cyitwa nyene justement. So reputation kumbe cyo n'ikintu gitoyi abantu benshi nta kintu bibatwara kandi cihoze mugabo nje ku bintu vyunguka nkuko mu bandi bakunze kubivuga. Ikintu nohera ku kintu bita property, amatongo, ama parcelle ukuyita yose. Mere ku maparcelle mwagabiwe novuga mwatoranye kuri famille zanyu kuko diaspora benshi mu Burundi ntabwo ari diaspora imaze ibinjana, benshi bagiye inyuma ya 93 no kuvuga benshi bavukiyeyo bafise base kuruza basikiye amatongo. Ajya amatongo usiye ko arimo n'amatati usanga menshi atavalue afise kubera yuko kimeze nabi. Ugiye mu bihugu bimeze neza kumbe ntaga example ya extreme nka za Singapore ushoye kuronka ahantu hangana kino cyumba wo cyumba millionaire.
so aroke mu Burundi ushobora kugira ahantu hangana ihegitari mugabo bose yako kumbusha ko umuntu akaharima nta valeur novuga monétaire ikomeye hafise. So igihugu gihagaze neza isito nk'Uburundi ari butoyi bwogira monetary value bwo duga ama parcelle mufise ibiki mufise vyogira agaciro gusumvya agaciro novuga au niveau y'amafaranga n'agaciro yuko kandi ushobora kugira espoir uti umunsi umwe nzoja kusazirayo nzoja kuhaba kumbure ico ndaja gwishika ko mu nyuma n'agaciro kuko kandi hatariho conflit y'amapropriété nka yariko uyu aba ubu aho abantu baza banyagwa amatongo ibintu nk'ivyo ku buryo nabugi wawe ucuguma uricunze ijisho ugira uti bahava barinyaka urumva ko bikwafekse. Ubundi bwoko bw'amatongo bw'amapropriété n'amapropriété mu mwaguze mumbwire mu vy'ukuri mutambesha mu abahutu mwe mu batutsi mwe okay ndaza ndabavanga mwese ni bangahe mumaze kugura amatongo mu Burundi ubiye mugasanga arimo conflit je maze kumva bo tuvugana personnellement hari nunda kunze kugira comment hano yaguze wese yavuze ngo ni parcelle navuze ngo ni parcelle mugavuze urupango nuko rurubatse ageza kurugura uwo yaguruze ko acarwisho n'umukongomane uwo mukongomane wone wayibamo wagiye kuburana amadosiye we bari ko arayadindiza imagine bo uwo muntu singo ndamuti umututsi yo muga comment simenye ubwoko bwanyu mugabo no mu Burundi dantureka ariko arahombera muri Burundi mugabo j'espère que panagespere mugabo ndazi neza yuko mu bantu bahomba habahuta abatutsi twese turimwo ariyo mpamvu donc leta imeze nabi itwafekta twese habahutu b'abatutsi batwara ayo shikitoma utobashikira juste au sens ko bamusangiye ubwoko ahubwo bashikira ko bariko bashiraho ubutungane. Hari n'abandi benshi nyine bagiye bagura amatongo ukumva bariko abandi baje kuyababuranamo abandi baje kuyabaka ahandi leta ivuze ngo tugakora ibintu na biriya muri iki kibanza ugasanga namwe muri ko muhomberamo ayo matongo mwaguze uyo maparcelle mwaguze mwari mwize ko yo azobabeshaho mu gihe cy'ubusaza canke n'ubu nyene ko ashaka gusahiriza umuryango aho uri mu Burundi. Bijanye n'amatongo yo kugura investissement ama projet muja gukora encore une fois mugenda kumumvirize kuri za BBC haci biganiro vyinshi na Samenda yaragije bakora muwaza n'abandi benshi bidodomba bon nkuko musanzwe mubizi nta muntu w'umu diaspora ni baki batimve gukora ama projet Burundi mu daro passé bariko bagabanyanye kubera ibintu vyagiye vyononekara twakunze kuvuga ujya Pascal Yamuremye akunze guca ku kiganiro ca King Murundi Freedom ariko twarumve n'indi Burundi VDSA nanyiragiye gukora projet ranka yaba projet mukorera hamwe muri rusangi za projet ugiye gukora wenyene murabe ama projet agiye arapfa mu Burundi kubera iki hatariho un état de droit hatariho justice hatariho property right canke droit de propriété aho donc umuntu akunyanganya ukabura witwara akagutwaza igitugu akarongera abagenero ibintu nk'ivyo ugasanga wa mutahe wagiye gushirayo uhombeyeyo wose wose mu matongo wose no mu bindi bintu imodoka ibindi nibindi bo nkiri kuri aho nyene iyo uri kurakora investissement business project bisaba ko haba hari infrastructure solide. Je mu Burundi niyo mpamagaye juste ko tuganira ngene famille imeze cyangwa projet gatoyi mba frustré kubera ntimushaka kuvuga isaha yose hatabaye interruption ahandi ugasanga ku muhanda kwa nakahabuza amatara no musabuze rezo no musi yabuza amamega kubera ukene buri mu Burundi ugasanga burya yukora projet bisaba ko haba hari izo infrastructure ya communication hanyuma akaba bijya vyo mu barabara hanyuma hakaza petrole hanyuma hakaza electricité ko musa bashaka gukora projet nyinshi harandi bese bafite projet nyinshi mu mutwe babonye mu bihugu babamo mugazo projet zishoboka ruko iyo infrastructure ihari itahari ntibishoboka. Kera cyane je nagize gukora kwiyumva ikintu kimeze nka Craigslist ku bari muri Australia nk'icyo bita Gumtree kwa mimi na kumbure trade me no mu bindi bihugu aho usanga canke Amazon igatoye canke Alibaba mugabo online shopping aho uvuga uti abantu bogura ibindandazwa ugasanga nk'ubu je madica muri iki gisagara nkagura kuri internet nkakiraba amafoto nkaraba description nkamwizera nkamuruka amafaranga no bakakinshipingira bisabwa ivyo bintu infrastructure d'abord ko ariho network telefone communication internet haba kumugura haba no gurisha ashobora kubishirako hanyuma cyaba infrastructure kubishipinga kubivana kuri point A ujana kuri point B uvana kuwaguze ujana kwa hakaba infrastructure yo kuriha amafaranga ko ntumbu muhakashe uri kuri internet nyene hakaba trust kwizera yuko uwo muntu atakangurisha ko ubugoro kandi nze ko naguze ikintu kizima trust kandi ko umuntu azogya ngo akinza nazo kinshikanira muhira system nkiyo iriho nama projet usanga abaye menshi niyo tuma ubone bihugu biriteye imbere bafise iyo systeme infrastructure bibya bifise na high trust society bigashoboka donde kuvuga yuko Uburundi butunganye butwawe neza hari ama projet menshi musanga namwe muri diaspora moza murabura aho mukora mukayajana mu Burundi mukayakorerayo mugagihugu kimeze uko nta kintu na kimwe gishoboka.
reka unamvuge ibintu bijanye na famille nkuko nabivuze abarundi benshi bagiye muri iyi generation ya vuba baracesemo amafenye mu Burundi abavyeyi dubahereko nk'akarorero abo bavukana nandi mafamille élargie urana ko mu Burundi famille atari juste mama na papa n'abana icambere novuga umutekano wabo ego nivyo uravuga ngo ndi n'umutekano mugabo ujya muntu umva yapfunzwe ujya muntu umwe yaguye mu ruzi ejo ashobora gusanga ari umuntu wawe novuza en fait pas n'ibintu nta muntu ari mbone ngo sinisakaye kwa ngo sinisakaye urana ko bahitana ko no muri hafu no musafu amajoro ejo hafunzwe procureur wo muri province hirya ejo hafunzwe umukuru wa police wa donc buri muntu wari wese ari candidat à la mort candidat à la prison candidat à l'exil mu gihugu kirishe kinyica Burundi arico tumavuga nti na famille zacu ntabwo ziba ziri safe ntabwo wumva utekanye ntabwo wumva usinzira ngo ryame neza ku kintu cyane umutekano deja au niveau sécurité pana ngo nabantu bari kubararasa tubaba baza ngahanye kudusaba ngo tubahereza ibiye none jewe nari namaze kumubwira ngahanye na 5 ndaguhereza jeje nkorera igihumbi kumutaka wose ngoma nkorera igihumbi mugabo eraba ngo kubera twamimye iyo ico kiyeri ico gituma yankubise unye iyo mupolisi muramuzi akorera ajya kuri zone Rohero kila minsi yose niko kazi kiwe mana yanje yabategwe bari bo hasi mugabo no kurasa kandi igihugu kiri fragile haba hariho chance yuko gishobora ku exploser kujya kwa Sud Sudan kujya kwa Sudan kujya kwa Haiti kujya kwa Somalia kujya kwa Libya ibintu nk'ivyo iyo igihugu kiri muri situation ya tension abari novuga ko bari nka voroka isinziriye anytime ashobora kupomoka so safety hanyuvuye kuri safety hariho ubukene okay mu bihugu muri mwo nk'abantu muri diaspora ale européenne hamwe neva avuga mu rya imudakoze mbere harateye n'igihe ndabaza nti mbega iyo bariko baragenda ko bagenda i Buraya bagenda muri Amerika bakagenda i Dubai bagenda rero aho barya badakora supanga igihugu n'uguhunga ibikorwa okay muhugu mujya mudakoze harimo part de la vérité yuko nk'umuntu w'umusaza bamuha social security nubwo itabihagije ariko mu Burundi urabona yuko umuvyeyi wawe umufise ni ugomba ko ni umubera pension ni woba retirement plan y'umuvyeyi so mu gihe rero mu Burundi bakenye usanga n'ujya muvyeyi mu rungi kijana caja kurondera ko kabavyeyi bujye bagira impuwe caronda n'abandi bantu mu kibana kabahereza ugaje usanga ego nivyo urumva pride mu ntango y'ukuri kurafasha ariko ucu usanga kenshi na kenshi ayo mafaranga y'agihugu cihaga kifashe neza bajya muvukana bajya bavyara abanyu bose bakaba ariko barimenya ico gihe n'amafaranga yakoresha izindi projet mu gihugu urimo kuko murazi nkuko nanda babwira diaspora ntabwo dutunze cyane kiretse ba Samuel na ba Fabrice abasigaye turi baburankuye niko nkuze kubwira abantu bari kwanza amafaranga usanga turi baburankuye dufise ibidukwiye tukiri kuri famille nyene burya famille ihagaze neza sinzi ko andi dukunda ntuzeye kuba superieur mugabo kenshi iyo famille mungana ni vyiza cyane iyo bahagaze neza ntajye umuntu agusaba nawe nkuko navuze amafaranga yakoresha ahubwo ko nawe ushobora kuba muri urgence ukavuga uti ni mundungije ngaba kari gukazori basubiza ko natwe birashika tuba muri urgence cyangwa ko mushobora gukora projet à grande échelle ukavuga uti ariko projet de sponsor za jenyene grand frère chez moi ya petit frère chez moi ya chez moi ya tube abantu batatu dusangira umutahe twese tungana hanyuma ugiye kubaramutsa ni kwa kundi ukagenda juste utazi ko baguhanze amaso bakwakira avuga ati wowe umushitsi kuko kira vyamye umushitsi nde tutumugaburira usimvye mu ngamba ugavuga uti wewe uri umushitsi bakakugaburira bakakurisha bakakugira vyose bakakujana kuri airport ukagenda utakoje budget wako uri umuvisitor vice versa na wundi munsi bati tuza kukuramutsa n'amafaranga yiwabo I know ndiko na dreaming mugabe we need to dream okay nta kubesa standard comme une nation tukumba kuduza standard Ayona kuvuga yuko vyari kuba vyiza ushoye kugenda nawe akakuramutsa kira none ubu kubera ubundi bumeze nabi ni ushatse umuntu kwaza kukuramutsa usanga bari ko bagutega imitego kuri visa yuko bafite ubwo kwacagumayo tanditswe nk'abantu bava mu bihugu bizima abantu badakunda kuba overstayers kumuha visa usanga biri easy et d'ailleurs nk'ibihugu bimwe OECD cyangwa ibihugu biteye imbere usanga bafite na visa free system aho umuntu juste yinjira mu gihugu agasohoka atari watanga amafaranga ya visa
ibintu nk'ivyo donc iyo uhagaze neza umva ko niyo au niveau familial cohesion familiale wasanga iri kirakora neza gusumvya ukomeza uko nkiri kuri cohesion kandi ireta nkizi usakesha na kezi ko zajyanisha imiryango wowe uvuze mu ruko wakaca kwanga wavuze kiriya muri umuntu akaca kwanga ariko aradukwegera wundi agiye mu mugambwe gushirira akaronka akazi gatoyi abasigaye batararonka akazi bidodomvye ngo romansi w'u Burundi ngo ntuzokusuye kugaragara kunywa iwanje ugasanga n'amafamiye bariko baracana mu kubera justement bariko bagwana ko boronka akajya gakate gatoyi buvunji bw'umukate bwakorokeye munsi y'imeze y'abadede so navyo biratera ko ntuzeye discordance muri famille sinzi ko birabashikira kumburengira ko mwebwe kubera mwicecekeye ntaco bitwaye mwana kubwiye nk'ubu nkaje ndiko ndavuga ukuntu habura umuntu nkamuvyara wanje nkanakavuga ati mbega kiya kigabo kiriko gishaka kudukura amatemo kanwa what's wrong with him amatamo kanwa so donc nshaka kuvuga ko na cohesion familiale usanga igoye vyongera kandi ko bavuga ngo abasangiye ubusa basangira abasangiye ubusa bitane bisambo dore kubera atavyo dofise canke ibisuma kubera tubate gusangira ubusa usanga turiko turajyana ku tuntu très ridicule trivial nk'utuse pa udutongo tungana ugwembe bariko baragwana aba muri famille kumva bariko baragwana bo amadolari 30 kumva abantu bariko barayashwanira canke ijana kumva ati no come on iryo wari kugibagira you move on you should move on. So na cohesion familiale usanga yononekanye kubera nyene iko kuntu kuko twama turi mu njyane nuko kandi leta imeze nkuko keshi na keshi iprofita ko bivuga ngo diviser pour régner ntabwo ari by'ababirigi gusa n'abapoliticiens bose bageza kubacamo imigwi mu gihe babona yuko byo bavantage. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Tukiri kuri famille tuje ku bintu vya education abantu b'Imana abantu mufise babayomba mu Burundi mukuze abantu mufise abantu iyo muvuganye kuri telefone ntumva ko maramaye juste d'abord muri idéologie muri logique kuko kwiga burya so kwiga juste kugira umenye les théories mathématiques Pythagore n'ibindi harimo no kumenya kurezona gutanga ivyumviro ko observa situation iruhande yawe gupanga kazoza ariko ndavugana n'abajene je ndabafise nkumviriza wovuye kuri university yego nkavuga ndi no come on nishobora kumenya yuko hari nk'umujene ushobora kusanga uvuye kuri university atazi yuko ukane kuja nko muri Saudi Arabia uvyibuka umunsi mukaja kuri aeroport akacagwa passport kuri aeroport akacuguruka n'izina ry'Imana rya umujene nabimbwiye ko nyene yaje kuri university ko ndamubwiye no passport yironse ngo yangu passport nta kibazo ngo yera kuri aeroport akacayiguha imagine aje university s'il vous plaît naboneko ndabeshe ko ntanyugo ndabivanamo urumva bo ntugera muri academique encore une fois abajene nzi b'ingenieur ndiko ndavuga nti boreka tura kuntu twobigenza uri nka ingenieur hamwe ibihugu kigiyemo sho kwiga nk'umwaka umwe ukiga ikuru ya mathématique ugaca wigisha umwarimu ukiga ishuri y'ubwarimu ugaca wigisha mathématique mugabo wamubaze mu mpapuro yize papers yize amasomo yize ukumva ntiyigeze yiga mathématique aheruka igeze muri première or muri engineering mu bihugu vyinshi uriga math 1 2 3 4 ugenda duza mathématique iri specifique kuri engineering kumbure calculus mugabo mu buzi mathématique ku buryo bibaye ngombwa ko akazi uja mu bwarimu wiga umwaka umwe gusa bari burayi murabizi graduate diploma cyangwa postgraduate cyangwa whatever ukiga pedagogy ukaja kwigisha mugabo we numvise ntigeze yiga ntuze wamaze ango into technique sinoba boring ne vya technique mugabo harimo utuntu tuba twize nko mu wicumi za Ohm's law twatuntu turi basic resistance niko usanga twaze kandagije engineer electric okay ugo n'uruhombo ko umujene kumufasha biragoye abo bajene adafise logique adafise ko kwiyumvira kubafasha biragoye urabura ahantu hera nubwo mu miliyoni urarawuhombeje par ailleurs so umva ko naho bitwafita iyo education ntuvuge ngo umujane hanze umuntu adashobora kuvuga Faransa avuga icongereza adashobora kwidebrouiller ashaka kuzomufata kubaka imyaka 10 ntibishoboka ntabwo tudadofise donc usanga tuko turahomba famille yose ikagenda kagirire ukabura ingene ubaramira nk'ujya umuntu abona umuntu ariko atwagwa n'uruzi atazi koga avuga ati bye bye urumva birababaje cyane birabaje majya mose zo gukora uri kurabona umuntu nk'uyu
ukundi kuntu bitwafekta tuve muri famille kumbe bigena bikwikirana kandi ni psychologie ije sinzi amajoro ndara ntasinzi ndiko niba situation iri mu Burundi situation nyene nkizo nyene ukabona umujene yabuze akazi ukabona undi muntu afite akazi mugabo ntashobora kwibeshaho ndufite amafaranga yo kumusaidia hirya no hino bagomba baronka ama message bon haje ndi kuri social media hari nabandi baba privé banduke mugabo kumva ko ari ko ababaye washaka kumufasha mugabo ntabo babasha ufise mugabo kandika kuvuga abo bandi gumize muri famille kuko ari twari turi mugabo naho nyene kuko kenshi na kenshi abantu bagwa na famille je nuko ni ku social media mugona famille usanga hari abantu benshi makeneye kimundi kiriya udashobora kubafasha biravuga afite psychologique mu byo amafaranga bivuyemo psychological ntusinzira nturyama neza iyo uko kuntu baguma kugora bamwe ko bari darobezwe hari abafite base baba bari mu prison habise base baba bapfuye ibintu nk'ivyo ugasanga nawe mu mutwe birakwafekta wamana kabonge kandi we mu iwawe ivyo kurya bikwiye nibiki niyo ufashe akaje hari gengera guilt iyo mfashe akagendo ejo bundi natwagiye ahantu na famille hari entertainment maganache kuri Facebook bari ha amadolari 170 kuri famille abantu bane abazungu baronona amafaranga urabona ngaha ni hafi 50 ku muntu akuze 36 ku muntu w'umwana ni aquarium no kuvuga ufise umwana abana babiri n'umugore n'umugabo na amadolari 170 ubutanze juste gusirikira uraba ibikoko vyo mu mazi amafi amashaks n'ibindi nkumva mfise amaromoro konsendingizana nayo ndarungika mu Burundi ari gufasha umuntu kiniki umva nawe ntusinzira neza kandi ntiboniga famille yaha n'ubuzima bwe wangu biragoye nubwo wobikorana ntiwo bakwiza woguma ugira romoro kaza nabwo niyo utame ikiko kimwe wava uvuga iki yo ndakugabana n'undi muntu so biragoye cyane ko hari umuntu yasavye 5,000 vy'amarundi 5 like $1 like not even $1 like anyway umva ko donc uragira izo romoro koma na psychologie iyo hasi abantu bakama bakurira kiriya bimaze gumeze kuri bimwe harimo abiriza n'ivyo niko novuga mugo navyo bakwafekta ariko hari n'abarira batarira busema kubera surtout nk'abantu baba babuza abantu ababo bafunzwe birabaje cyane iyo komeza ayo mahistoire donc psychologiquement biranyafekta personnellement sinzi abandi bashaka kuba bitabafekta hanyuma ingene kundi bizotwafita muri future muri kazoza je wende kondegereza imyaka y'usaza bon hacyasiga imyaka itari mike mugabo yo tkondaraba ingene vyifashe surtout muri Europe abantu bari muri mu bihugu batafise residence kumbere sibone ko ndavuga mugabo bo biravefita gusumbya ahubwo natwebwe turi ahantu dufise residence kuko urumva abadafise residence FNDF nk'abantu bari muri mu Barabu muri za South Africa n'ahandi FNDF azotaha mu Burundi nespa FNDF muzotaha mu Burundi none bushaka Uburundi uzotahe kujya wabusize cyangwa bashaka ko utaha usanga bwarazamutse kwego nawe uba ushoboye kubaho neza kugira ngo n'abana abantu bazasebe ko baja gupagasa i Dubai canke Saudi Arabia kugira ngo babeho kugira ngo cette fois-ci namwe muzobe stable un jour hanyuma rero nako navuga nafise residence hirya no hino ndiko ndaraba nkuko navuze pension z'abasaza bo ntizigikwiye bica bituma abantu benshi bahitamo gusazira ahantu ubuzima buzimbutse ico sico abirabure gusa cyangwa abarundi gusa ndikubona n'abantu b'abazungu je ndakurikirana cyane biriko bero hirya no hino bo muri America Canada Australia New Zealand UK cyangwa United Kingdom cyangwa Europe en general na za Germany mhanda babona na Scandinavia barabati iyi pension baduha muri kino gihugu muri kino gisagara ntishobora kuntungira famille na cyane nk'umuntu atabitse atagize ayo yabitse cyangwa atakoze investissement avyo bizodushira twe kubera na investissement shize mu wundi zosanga zara homvye donc leta izo kugema igihumbi n'amajana $200 ku kwezi amafaranga ntazoba gukwiye na cyane twe twashitse no dukuze ugasanga ntanzu waguze niyo waguze cyangwa na mortgage nta investments wakoze nta ma connection ofise hirya no hino do ico gihumbi zosakida kuye ku kwezi inzira yari yumvikana ari abazungu bakora bacagenda mu bihugu abazungu bakunze kuja mu bihugu nk'abakunda Europe baja muri Portugal Spain na Europe de l'Est za Romania bakaja muri Amerika Latine bakaja muri Asie du Sud-Est donc Philippines Cambodia Thailand Vietnam cyane ivyo bihugu mugabo baraja no mu bindi bihegereye porviko bizimbutse
natwe ndi kuvuga ko bona birabura abanyamerika baza muri za Kenya za Ghana n'ahandi nubwo rimwe rimwe mparumva bidodomba nyine ko ibibazo biri muri Afrika mugabo nari kuvuga yuko natwe vyiza nuko woje wanya kuko encore niva kuja kurokomansa afite imyaka 35 70 mu gihugu batavuga ururimi mudasa no kurukoba ntivyoroshe ico cyoroshe nuko wocuzi wanyu ukavuga uti boje nzogenda ahantu Bujumbura Igitega Imuramvya aho wifuza hose nubaka inzu cyane amaze kuyubaka hanyuma niturize atamuntu ndogoya mugabo nta usomera induru ivuga iyo iruhande yawe hazoba hari induru nubwo tokwiva muri politike uzosanga udasinzira neza na gatoyi nuko kandi ivyo bintu vya infrastructure na utafise electricité nayigeze kubona ujya musenyeri Serapio boneka ko kurutse nawe ko idodomba ko nta muriro bamaze igihe bafise system idahindutse ntaco bimaze nkuko ntivyumvikana ko batubwira ko hari amatone y'ubutare yashowe twadushika kuri uyu munota tukimeze nkuko twari tumeze mbere yuko bayashora ayo amatone y'izahabu tukabandanya tuburiye igitoro none nk'ubu batwimye umuyaga nkuba ngaha tugira amayeri tukawiba aho uri ubushoboye kuja kuramuka cyangwa abandashaka kukuramutsa bakabura petrol cyangwa amabara bakabagwaye nabi uri nk'umusaza uragwara cyane ugasanga ugiye kubitara kumbura muri wa munsi wakupise cyangwa umuganga wo munsi yaragiye muri France hari waiting list y'indwi zitanu kugira ngo n'umu docteur ibintu nk'ivyo bizotera bifitwa affect natwe gahoro gahoro kandi tugomba kubibona ubu tutarahashikira tugomba kurindira ngo tuzoshikirwa kugira ngo tubibone twagomba kwanticipa hanyuma tugatera igitsure umuntu wese azobatwara Burundi ya muhuti ya mututsi yabo mu DD yabo mu Iprona yabo mu Frodebo yabo mu FNL ko atiza kubutwara ku buryo abugira neza ni nk'umurima w'iwacu webwe n'umurima rusangi nta kuntu wari ku murima w'urusangi umuntu awusibanganye nubwo yoba muvukana ngo hari ico woba uriko wunguka okay ivyo vigitutsi ego nivyo namanamo kari mu Burundi abiri mu bihugu vyo big deal bihugu vyo muri Afrika mu matribu muri South Africa mu matribu ururimi rwaho indirimbo yaho yonyene ifise indimi 11 donc harimo d'abord abazungu nanye n'ubwoko nkabo biri minimum ifite minimum ko ni benshi harimo abavuga icongereza n'abavuna Afrikaners hanyuma birabure harimo ande matribu ashika 10 abavenda abasutu abasoto abandebele abazulu abatkosa n'ubwoko bwinshi mugabo barahita reka tubane nta kundi biri bugende kuko vous avez so choix yuko mubana neza cyane mukabana mujyana muga nko nifanda kubwire ko iyo hatwara umwirabure so kuvuga ko abera batamushaka ku gitugu ujya jura semalema n'umwirabure mugabo iyo hatwara Zuma iyo hatwara uyu ariko atwara Ramaphosa amushaka ku gitsure you must do well nubwo uri umwirabure mwene wacu muri Amerika hatwara abazungu gusa usivye Barack Obama yabavangiye imyaka 8 mugabo still urana yuko yatwara Trump abazungu baguma mushirako pressure hatwara Biden abazungu bamushirako pressure edaye no mu primaire kumara bari mu Amerika mu vyo ndiko ndavuga no mu primaire usanga hari abazungu ariko bagwana n'abandi bazungu kugira baje muri ico kibanza ba Trump baniki hari bari ko baramugwanya ba DeSantis barimo Biden nese kumanda yarangiye harimo abazungu batari bakena mu musanzu muzibajya ba Bernie Sanders n'abandi so nta kuvuga ngo umusanzu ubwoko ngusakiriya ngo none ucumureka ngatabaga igihugu kubera iyo mpamvu iyo explication ntibihagije kandi ibreeding mediocrité biyantu byo ufise nk'umwana ukamubwira uti mwana wanje uzotaho wigombe wowe uri imfura yanje utasi saa 9 no problem witumye mu gitanda big deal nta kibazo wowe umwana wanje nzohanagura nta kibazo ugiye kwishura ukaronka amanota 3 kwijana it's okay my son what can you do now tukuwiwe nta uronka konka nyina yaragize ivyo byose bi breedinga bituma abantu baba mediocre. We have also helping in constructions, yeah. In construction, there are some Nigerian who wanted to build some infrastructures of some official infrastructures, some offices. None bautu bene wacu mushaka ko tuba mediocre. Uzokorakora mwitunga ry'igihugu uzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu
azobahemukiye uburundi bushasha nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Sawa, mugira umunsi mwiza.